Dawidi atakwara avuga tumuhoraho yagiye ndokora uzara zintambwe no mwiduka no muziduhu arandokora amaboko y'umufilisitiya. Aha niko ndabwira kuri ya majambo y'ingene dushobora kurangiza neza abekesutse muri ubu buzima uko turangije umwaka n'ugiye kuza turangiza neza mu izina rya Yesu. Ereje shaka kubabwira Goliath adashobora kuba kwiteze muri 2024 kugira izomunesha ujana n'uhoraho, ariko ubundi bwa kabiri hari intsinzi za 2024. Hari intsinzi ushobora guhagarara ukavuga uti Imana nabonye muri 23 nzoyibona no muri 24. Ntabwo bamfise uko bisa kose Imana yacu inzima uko yarareje uko ari mu masanzu yo guheza 2023 niko azoba 2024. Ubona n'amaturo n'ababingira ndamubeze numere nuko satani ntazohagarika muri 2024. Mugabo urabone numere nuko arazohana nawe. Satani ntazohagarika amaturo n'ababingira kugira Dawidi yagwana navyo hagiye muzogerekera tumuneshisha amaraso no gusenga n'amazi. Intsinzi turayifise kuko dufise Imana, dufise uwanesheje atigera atsindwa, niko turwana n'urugamba. Wiyenzeze wimenyereze kurwana urugamba rw'Imana, wimenyereze kugira tuneshe Goliath wagakoresha ikoko. Hari icyo twanesheje, iyo utanesha n'uri ngaha, iyo Mana yakoneshereje n'uyu mwaka ugiye gutangura izokoneshereje. Uyu nawe irigeragezwa naryo rica uno mwaka rizoneshwa muri 2023 natsinze amageragezwa. Imana yangaburiye izomwambira, Imana yanyambitse izonyambika, Imana yashyize inervare y'abana izobikora, Imana yaniyeruwaye izobikora. Dawidi rero avuga ngo iyo Mana nabonye ndagira niyo ashobora kubona n'uyu munsi imbere ya Goliath. Dawidi atakwara avuga tuhoraho yagiye ndokora nzara zintambwe n'izidubu arandokora mu maboko. Ndababwira kenshi turibagira ko Imana hari ibyo yakoze. Wibuke ko amakuru bakubwira ingene wavutse harimo abantu premature muri mwengo no musari bazima. Hari abantu bagwaye barahakwa gupfa ari abana uno musi muri bazima. Hari abantu baciye mu bibazo bikomeye aho abantu bavuga bati aha kugwa n'Imana Imana irahugura niyo nyene iyatanga igikorwa cyiza muri wewe izo musoze. Ikibazo n'ikirere kugira uzurangize neza uno musi gukora iki? Urugamba ruri imbere yawe ruzogenda rukomera kurusha umaze kunesha. Ariko ndababwira no muri ibyo bigoye Imana nivuze bizobandanya bikomera kuko isi uko wa munsi ushiza kwegera niko ibintu bigora. Ugaje mu Imana cyatubwiye ngo turushize natwe gukorana. Kujya gukorana no kuvuga kwegerana, kuremeshanya, gushigikirana, kurwanira hamwe. Kuko uri kuragwana wenyine uzosirwa byoroshye. Mugabo ni niyo fera force. Uko umunsi ugenda wegereza urushize gukorera hamwe. Muri kwinjira muri 2024 cyangwa mfata ndimukira mu gihe hari icyo wateguye, hari icyo wanditse. Uzuzanye ikintu cyanditse hari guca ukibika ahantu nitwashike uyu munsi cyangwa iyindi bonne 2025 uzobura abatari ibintu byari sinzi nabonye Imana. Erega naho ibikora ntumenye nuko yabikoze kuko utabyanditse. Ndabasabira muri aya masaha mw'ijoro nitwaza dusengera ibyo twiteze ko Imana izamukura za ikintu uza gusengera. Kandi ntuzane iby'iwawe gusa ubwire ko nzanebo zimwe nakubwiye ku giti cyawe, ku muryango wawe, ku ishingiro ryawe no ku gihugu. Uko witegura ute kugira ngo umwaka uzaze neza? Uri gukora iki kugira ngo intsinzi kuri 2024 iziboneke? Mwibuke ko icyo twibacuza nicyo twibuka. Imbuto wabigiye uyu mwaka ushobora kuzigura ane projet. Hari imbuto ubikora ari uyu mwaka uzokwimbura mu myaka 10. Nawe nakubwira kugira uzurangize neza wambe mwibuka ko hari ibintu bihambaye Kristo yaguteguriye. Hari ibyiza birengera ibyo umaze kubona, hari ibintu by'imigisha utaracisha no mu mutwe utariyimbira birengera ibyo wokwita byiza bya hano ku isi imbere yacu. Ibyo rero umaze kubitahura ibi bibazo uri kuracamo ducamo hano ku isi bica biba biturushye.
hari ibyiza turindiriye bitaraca no mu mitwe yacu, hari ibintu bihambaye Imana yaduteguriye tutarigera tubona, tutarigera twiyumvira. Nawe niwe yatubereye akarorero kuko umunezero yashizwe imbere yihanganiye umusaraba. Twihanganire ibitugora. Mu mwaka ugiye kuza wihanganire ibikugora, bizobaho ejo tugarante, ariko turi kumwe na Yesu tuzobinesha. Ibitugora ntibizobura, kandi ngo arava mu bubiza